Reka mpanura abapapa bagenzanje. Yego. Hari ukuntu baba bashaka mu busaza ngo abana babakunde ngo abana bababe hafi. Nabo ntibigeze baba hafi. Mbere ukamenga umupapa yoshavurira umumama ngo babana bawe ngo bakunda wewe, ugasanga abana ntibanibuka umupapa. Niyo baba baragiye hanze no kugira bamwibuke n'umumama babwira ati rega muribuka na papa mumuvugisha, muribuka nawe mu murungi kirakara. Na uwo mupapa ntiyigeze abana nabo, yabagurira ibintu gusa muga ntibigeze bamubona. Tumenye ko kera ubu ntibikiba ngo abavyeyi bagenda gukubitira abana ku ishuri. Yego. Bakamushira mu kibuga c'abandi bana kamukubitiraho canke mw'ishure. Ibintu nyene vyo kumumaramaza no kumukoza isoni. Iyo n'inyifato ikwiye guhinduka. Ica mbere reka ndababwira ingene bahana umwana. Umwana namba yakoze ikosa ubwirizwa kuri mwereka muri uyo mwanya akamenya ikosa yakoze, hanyuma ukamuha igihano gihwanye n'iryo kosa. Hanyuma ukamubwira ico hanyuma azokora canke ico yari gukora. Ariko ingene bahana kera umwana yakora ikosa mu gatondo bagahengera mw'ijoro bahejeje kumugaburira ngo bakaca bamukubita. Usanga rero abantu nk'abo twigeze kuganira n'umuntu atubwira umukobwa wiwe ingene sigaye akora ibintu y'igitangaza bidashoboka kandi bimubabaza. Turamubwira umwana wawe waramubwiye ko ari mwiza. Kwaya ngo ivyo hari umuntu yobibwira umwana w'umukobwa. Ega niko bavuga kera. Bakera niko batubwira ngo kirazira ngo ucumutera kwishima. Hanyuma kutamubwiye ko ari mwiza uri mama wiwe, kutamubwiye ko ari mwiza uri papa wiwe, azobirondera mpaka bironke. Hanyuma bazobimuha bazomusaba ikiguzi. Umuntu rero ashobora no kuba umu-escroc mu rugo rwiwe. Uwo babana ntazomenya amahera afise, ntazomenya abo batunze. Ivyo ngira benshi ntibari bazi ko ari ubu-escroc. None wowe ndakubaze utunze amahera uwo mwubakanye musangiye gupfa no gukira nayazi, amazu ufise nayazi, parcelle nayazi. Umva niyo umuntu umwe yaravuze ati bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe cyane uyu munsi kuko hori yabateguriye ibidasanzwe. Uyu munsi haragasha. Uyu munsi dufise umushitsi adufitiye agaseke gatekeyemwe ibintu bikomeye. Rero nukuri ndakwifuriza kutaba umuhombe. Ako gaseke ukugurure kuva ku ntango wumviriza ibitekeyemo. Rero uyu mushitsi ngira mwese murafise amatsiko yo kumumenya. Reka mbwire Thierry amutumbereze ko kamera kugira ngo mumubone, hanyuma kandi nawe ndamusaba abidondore, ababwira uwo ari we, ababwira icyo akora, yidondore mu majambo make kuko aranabimenyereye. Karibu mukozi w'Imana. Gervais, nkaba ndi umukristo nkunda Yesu, nkaba nkunda n'ingo n'imiryango. Ubuzima bwanje bufise icerekezo cyo kubona imiryango inezerewe, ingo zinezerewe. Nkaba rero ndi umu psychologue clinicien, umuhinga mu by'inyifato. Dufasha abantu kwimenya, gukira ibikomere no gukura. Murakoze. Urakoze cyane. Rero nagira ndakubaze none mbega uba wubatse, ufise abana bangahe kugira ngo twumve by'ukuri ko ibyo uza kutuganiriza bifisemwo n'uburambe. Okay. Sanzwe mu kazi ka misi yose dukora n'amakonferense ajanye n'ingo, ndubatse. Fise umugore dukundana cyane mu butandukane bwacu. Dufise n'abana Imana yaduhezagije babiri, umuhungu n'umukobwa. Turiteze ko inyuma yabo hari n'abandi. Byiza cyane. Urumva ibyo aribyo byose rugo umaze kubyaramwo abana babiri, hariho ibikomeye mwahuye navyo, hariho ibyoroshe mwahuye navyo. Urafise bitaye ko nivyo
wize mu ishuri bikaja ko n'ivyo wigisha urumva ko ufise na experience mu rugo urumva rero ko afise agaseke katarimwe ibintu bikeyi rero witegure by'ukuri kwakira ndazi neza ko uza kunezerwa reka rero dutangure twinjire mu kiganiro cacu rero nashaka kukubaza kuko uyu munsi turabona ingo nyinshi zirimo ibibazo turabona harimo abantu benshi ubona bafise ibikomere niyo muri ko muraganira wumva baremerewe none uyu munsi mbega igikomere wodusigurira mbega abantu bakomereka mu buryo buhi wodusigurira ingene abantu bakomereka ingene urugo rushobora kuba rubi kubera ibikomere urakoze cyane nama ndabivuga urugo rwose nta rugo ruba rutoya canke ngo duvuge ngo rufise igihe kirekire satani arazi ko urugo arigo Imana yubaka ko ishengero arigo Imana yubaka ko igihugu yubaka ko communauté muri rusange nico gituma ashira inguvu cyane ku bintu bituma urugo rusambuka twebwe iyo tubonye urugo turubona umunsi wa mariage mugabo satani wewe arazi ko urugo rutangura kuva umuntu abayeho nico gituma tuvuga ngo iyo umuntu agiye kubaka ntajana amavarizi yonyene arimwe impuzu ariko ajana n'akahise kiwe ajana n'ibikomere yagize iyo tuvuze igikomere rero ibikomere nsesereza mutima icambere coco abantu bazi ko bakomereka ari uko bakuze ariko umuntu ashobora gutangura gukomereka guhera ubuzima agira akiri mu nda nk'ubu unye umuntu yabayeho nabi mu nda hariho inyifata agaragaza kandi no mu rugo akazoyigaragaza umuntu akomereka akiri mu nda gute igihe umwana ari mu nda hakaba nk'ibibazo biri mu gihugu bijanye n'ingwano akumva inkoho akumva amasasu abantu bagahunga rujya ruhagarara mama w'umwana agira niga umwana ari mu nda agira icya kabiri ni igihe abavyeyi umumama asamye uwo mwana atamwiyumvamo dufate nka barya anye bakora nk'ubusambanyi umuntu agasanga yatwaye inda atiyumviriye ko azotwara inda umwana atangura gukomereka akiri mu nda canke ugasanga umuvyeyi avuga ati twifuza umuhungu ukaje usanga umwana yagiye mu nda n'umukobwa kandi twifuza umukobwa ariko uwundi akaba ari umuhungu canke ugasanga barashwana umugabo n'umugore igihe bibungenza uwo mwana agira ibikomere bikomeye ku buryo no mu gihe c'urugo bishobora kumugirira nabi imyaka rero 6 ya mbere niyo hashobora kuberamwo ibikomere bikomeye bizogira ingaruka no mu rugo yego okay dusiguriye neza uvuze ngo mu myaka urumva ko umwana ashobora gukomereka mu isamwa agakomereka ari mu nda akongera agakomereka kuva ku munsi umwe gushaka ku myaka 6 none uwo tubwira neza mbega akomereka mu buryo bwa gutakomereka he hariho abantu badashobora gutahura ingene ivyo bikomere bishobora kuba mu muntu mbega akomereka he reka tuvuge umushaha ico twita ame nico gikomereka ibikomere vyo ku mubiri biraboneka uhuye n'igicupa kikagukeba urava amaraso uhuye niho rikagucumita urava amaraso canke ugize accident ivyo ni ibikomere vyo ku mubiri ushobora kugenda kwivuza kwa muganga ariko iyo tuvuze ibikomere vy'umutima tuba tuvuze ibikomere vy'umushaha umushaha nawo uba mwiki umushaha ubamwo ibintu bishika nka 5 bikuru ubamwo ivyiyumviro repense ubamwo amahitamwo ingene umuntu ashobora guhitamwo loshwa umushaha ubamwo ibigumbagumba emotion uzubibona mu ngo nyinshi ugasanga umwe yarabaye umuvirira ntavuga niyageze gusenga ashwanira Imana sinzi ko urabona abantu nk'abo niyavuze acira umuriro iyo yiyumvira ibibi gusa bishobora gushika biba vyerekana ibikomere ikindi kiranga ko umuntu yakomeretse usanga ingene afata ingingo canke reka ico twokwita volonté ugushaka
kwiwe kudakora neza. Mu mushaha rero iyo tuvuze ibikomere ni ibintu bibi biba byarabaye ku muntu guhera kiri mu nda bigakomeretsa umushaha. Umushaha ntuboneka, ariko kurya amaraso ava ku muntu yakomeretse ku mubiri, umuntu umushaha wiwe wakomeretse tubibonera mu nyifata agira. Mbega yifata gute? Avuga gute? Ahitamwo gute? Yiyumvira gute? Niho dushobora kubona ngo uyu muntu arafise ibintu vyagiye biramukomeretsa. Nariko ndavuga rero ko umuntu ashobora gukomereka guhera umunsi yasamwe. Abantu babanye, umwana ijoro asamwemwo, umwe akaba yarashavuye, turazi ko haba guhererekana kw'ivyo bintu. Nka kurya habaho ingwara transgenerationnelle zihanahanwa, nk'ubu ugasanga umuntu agwaye asima nka sekuru, nka se wiwe. Uzurabe hariho n'imiryango bene ivyo onye bahanahana ibikomere. Umuntu rero akomereka bivanye n'ivyo bintu bibi bikomeye vyagiye biramubako. Harimwo n'ibikomere vy'inzara ntituvyibagira. Umwana adafunguye mu minsi 1000 ya mbere canke agafungura ibintu bitagira akamaro, birumvikana yuko kwiyumvira bitazoba ari kirenga. Ego. Hanyuma gushika ku myaka 6 urumva ubwonko bw'umwana buba buriko buriforma. Ibijamwo nivyo bikora ico twita personality c'umuntu ari. Ivyo bintu vyagiye mu mwana rero, mu bwonko bw'umwana, mu mushaha w'umwana mu myaka 6 ya mbere, birafise ingaruka mu gihe ciwe co kubaka urugo. Namba hagiyemwo ibikomere, bamutuka, wakabwawe, wakajujuwe, ntacumaze, ibitwi, ibintu bene ivyo bijya abantu bakunda kuvuga, bituma agira ibikomere bidasanzwe, ashobora gukurana bigoye nuko abihindukako. Hanyuma umushaha uba umeze nk'itangi. Turazi ko imodoka ifise itangi. Aho kujamwo ivyo bintu bikomeretsa hari hakwiye kujamwo ibintu vyiza, no kuvuga amajambo aryoshe, hakajamwo gutera intege, hakajamwo ijambo ry'Imana, hakajamwo ibintu bituma umuntu agira ivyizigiro. Murakoze. Nagomba usubire uvuge cyane inyifato abavyeyi bakwiye kugira igihe muri uwo mwanya ugusama inda no gushika kuri iyo myaka 6. Mbega ni giki woshobora guhanura abavyeyi, inyifato boshobora kugira ngo bashobore kuvyara abana bameze neza? Ubona bogira inyifato iyi, ukwiye gutanga impanuro iyi. Gutanga impanuro ku bavyeyi, reka mvuga uko abantu bageze kuba abavyeyi ubuunye benshi babayeho barakomeretse. Tukaba tuvuga ko bigoye gutanga ico umuntu adafise, ariko naho bigoye gutanga ico umuntu ataronse, birakenewe ko tugitanga. Ko bumvirije iki kiganiro, reka tuvuge ngo tugire agatima mpembero, twiyumvire ku bibondo vyacu. Nivyo wewe ntiwaronse uwukubwira neza ukiri mu nda, mugabo uri umumama ufise umwana mu nda, mubwire ko ari uw'agaciro, kubera umwana ari mu nda arumva. Arumva ko ahantu hameze neza canke hameze nabi. Akarorero, iyo igihe ari kibi hakaba hari umubano mubi, umwana ari mu nda ntasubira gukina, ni ukuvuga ko aba yumva yuko ahantu hari atamutekano uhari. Ni nk'igihe hari amahoro haryoshe ahantu hari, wumva umwana ariko arakina, vyerekana ko umwana ari mu nda arumva ico muriko muramukorera. Muganirize papa w'umwana namba avuye ku kazi canke ivyo avuyemwo, nayagisha umwana wiwe, amuha agaciro, amubwire ko amukunda, amuha umwanya hakiri kare. Ivyo bizogira ingaruka ku buzima bw'umwana, bizotuma agira amagara meza, bizotuma abaho adafise ibikomere. Hanyuma namba hari n'ivyo batahuriza ko igihe c'uko umuvyeyi yibungenze ni igihe kidasanzwe. Imana iba iriko irakorana nabo mu gushiraho umuntu mushasha batazi ico azoba. Uwo muntu bakwiye kumwubaha, bakamuha urukundo. N'ivyo batahuriza ko bakihangana,
ico gihe ntikibe igihe ca conflict, ntikibe igihe c'ingorane. Ego. Nukuri urakoze, murumva neza yuko abavyeyi dukwiye kwiyubara cyane, kuko ico inyifato turiko turagira igira ingaruka ikomeye ku mwana ari mu nda, kandi ikagira n'ingaruka ikomeye ku mwana agifise imyaka mikeyi, kuko kuva ku mwaka urumva kuva ku munsi umwe gushika ku myaka 6 yakira ubuzima turiko turamuha. Rero murumva yuko ingaruka zikomeye kenshi ziva ku bavyeyi, niko ndavyumva. Ico umwana aba n'umuvyeyi aba yakidetermine. Rero ndumva dukwiye kwiyubara. None umwana woshobora kuvuga ose no ku mwana ageze muri adolescence, mbega ho vyogenda gute? Kuko ni igihe kenshi gikunda kugora abana n'abavyeyi, mbega bo byifatamwo gute? Kuko kenshi naho usanga hakunda kuba gusekana. Woshobora guhanura abavyeyi inyifato bogira ku bana babo? Mbajije ikibazo gikomeye. Reka mvuge ku bikomere bitanu vy'umutima, hanyuma mvuge ingene abavyeyi bakwiye kwifata ku bana. Hariho igikomere ca mbere citwa blessure d'origine, ni igikomere co gutabwa canke co kutakirwa. Ni igihe hasamwe umwana atipfuzwa, akaba washaka umuhungu mugahaje umukobwa. Kenshi na kenshi abavyeyi baragiriranira ibibazo n'uwo mwana aje batamugomba, hagashika n'igihe babimubwira. Ariko bitangura kubagora igihe umwana ashikanye imyaka 2 n'igice, imyaka 2 n'amezi 4, ni igihe umwana atangura ico bita jeune adolescence. Yerekana inyifato azifata niyashika muri adolescence nyakuri. Ivyo mubwiye vyose aranka, akagira ya nyifato nyene azogira. Kenshi abavyeyi acatangura gukubita umwana, kumubwira ibintu ngo abigire ku nguvu, bikamunanira kugera iyo situation. Biba vyerekana intege nke z'umuvyeyi, kandi bikerekana ko umwana niyashikanira ya myaka hoho umuvyeyi bizomugora, ashobora no kugira ka depression kakamugora kugera uwo mwana, ntibahave banumvikana. Rero abavyeyi bo kwimenyereza uburezi bw'umwana no kumuha ivyankenerwa. Guhera ku mezi 6 turaza abakeneye ivyo afungura, mugabo guhera ku myaka 2.5 umuvyeyi yo kwimenyereza kugira inshuti umwana, akamugira umugenzi, ntavuga ngo akakana, baganire, bamumenyereze kumuganiriza. Burya umwana w'umwaka aba amaze gutahura ibintu bitari bike, amugira inshuti, kubera ko muri adolescence biba bisaba ko umuvyeyi aba inshuti y'umwana. Iyo atabaye inshuti y'umwana, aba inshuti y'ababanyi, nabo bashobora kumujana mu bintu bibi, mu busambanyi, mu kunywa ibiyayuramutwe n'izindi ngeso. Ariko guhera kuri iyo myaka 2 n'amezi, umuvyeyi akwiye kumenyereza kuba inshuti y'umwana, bagasengana, akamufata akaboko, bakaganira nk'abagenzi. Ico kintu ni ikintu gikomeye. Kandi abavyeyi benshi bagerageza kurondera ivyo gufungura, ivyo kwambara, umwana akaronka ivyo muga kabura umuvyeyi. Ubu unye hakoreshwa terme yitwa unparenting child, no kuvuga abana bafise abavyeyi mugabo batabafise, bireze. Nibaza ko abavyeyi dukwiye guhindura ingendo, ukamenya ngo ego ndiko ndarondera ibi, ariko umwana ubwa mbere akeneye jewe. Ego. Wari wavuze ko hariho ibikomere bingahe abantu bakomereka? 5. Wokomeza maze kutubwira. Igikomere ca kabiri ni igikomere co guhebwa, blessure d'abandon. Ico naco gikunda gushikira abana b'imfura. Iyo havutse uwundi mwana baravuga ngo imihwi ni ya bebe, ukamenga wa wundi ntakiri bebe. Hanyuma baca bamukura kwibere ryiwe bakariha uwundi. Ivyo byose ni ibintu bikomeretsa wa mwana. Hanyuma bakavuga ngo raba umwana ntatembe, bakamubaza ngo ko umwana arira ngo abaye iki, ukamenga yamaze kuba nawe umuvyeyi. Ivyo bintu rero birakomeretsa umwana ku buryo yiyumvira ko atavukaho, ku buryo yiyumvira ko uwo mumama atari mama wiwe, ku buryo yiyumvira ko ujya mu papa abona atari papa wiwe, bamutoye nk'ahantu canke ari mubikije ngaho. Umwana acagira ico twita confusion, bakibaza aha niho muhira canke, kubera ko ubwa mbere
attention yose ibigumbagumba byose biba byari kuriwe none haje uwundi ni nko kuca uhindukiza umugongo ukamutera umugongo. Abavyeyi bogerageza navuze imfura ariko n'uwugira gatatu murumva ko wa kabiri aca asubira muri ico kibanza bogerageza kuraba ingene badahindukiza attention yabo yose kugira ngo umwana agume yiyumva. Ego hariho bimwe avuyeko ariko aracara umwana wabo baracamukunda aracafise ikibanza kugira ngo abavyeyi ntibazohave basanga baramukomerekeje ku buryo yama yumva ko yahebwe. Ego none bo bikora gute? Urumva deja haba hari uwundi mwana yavutse ibere bararimukuye ko rironsa uwundi kandi urumva na attention haraho biragoye none abavyeyi bo bigenza gute? Wogira ico bahaye nta kinanira umutima ukunze bogerageza cane cane umugabo n'umugore kubifashanya. Kenshi usanga abagore ari bo baca baraba abo bana ari bonyene biragoye kubishobora ariko iyo bafatanije biroroshe. Hanyuma na wa mumama nyene kubera hari gihe reka dufate ko umugabo yafatiriwe mugabo umumama namba umwe ariko aramuha ibere basi uwundi namurabira igisuguti namurabire amata bagumane hafi apana kuca umenga ngo vyose ngo ni ivy'umwana ngo ni ivy'umwana ngo ni vya bebe nawe none aciye abiki aciye abimene aciye abinkoko aciye abiki nawe n'umwana. Ego urumva rero muraba muvyumva mwabashinga ntahemwe yuko urugamba sugu mu mama n'ugwo mu papa n'umumama kugira ngo umwana ntakomereke kuko murumva ko kenshi abana bakomereka kubera inyifato y'abavyeyi. Rero nukuba hafi aha twamuzanye kugira ngo atwungure ubwenge kandi ibi bintu ntibice mu gutwi ngo biseruke mu kundi bitakare ariko tubishire mu ngiro. Ego hama igikomere ca gatatu. Imbere yuko mvuga igikomere ca gatatu reka mpanura abapapa bagenzanje. Ego hari ukuntu baba bashaka mu busaza ngo abana babakunde ngo abana bababe hafi nabo ntibigeze baba hafi. Mbere ukamenga umupapa yoshavurira umumama ngo babana bawe ngo bakunda wewe ugasanga abana ntibanibuka umupapa niyo baba baragiye hanze no kugira bamwibuke n'umumama babwira ati rega muribuka na papa mumuvugisha muribuka nawe mu murungi kirakara nawe uwo mupapa ntiyigeze abana nabo yabagurira ibintu gusa muga ntibigeze bamubona. Tumenye ko nitutatanga urukundo natwe tuzorubura mu gihe turukeneye. Ako karagaciyemo nico no guhanura kuko araho n'abavyeyi c'est vrai bashavura mugabo bakamenya yuko imbuto wabivye ari uteza kuzokwimbura. Tuge kubiba neza kugira natwe tuze twimbura ivyiza. Reka nje ku gikomere ico twita blessure d'humiliation ni gikomere co gucinyizwa. Blessure d'humiliation ni hajya anyu umuntu umutuka akumva afise isoni kuba ukamutukira mu bantu umwana ukamukubitira mu bandi bana ukamubwirira nabi mu bandi bana abaho yumva ko we ataca amaze ataca ashoboye bishobora gutuma umwana mu ishuri atamenya abo wanyuma mu vyakora byose yamarindira ko abandi babanza gukora kuko we yumva ko atabishoboye. Hanyuma umwana nk'uyu yishira no mu bihano agira umubabaro ugoye guhera kubera ko yamaramarijwe hagati mu bandi. Kera ubu ntibikiba ngo abavyeyi bagenda gukubitira abana ku ishuri bakamushira mu kibuga c'abandi bana akamukubitiraho canke mu ishure ibintu nyene byo kumumaramaza no kumukoza isoni. Iyo n'inyifato ikwiye guhinduka. Ica mbere reka ndababwira ingene bahana umwana. Umwana namba yakoze ikosa ubwirizwa kuri mwereka muri uyo mwanya akamenya ikosa yakoze hanyuma ukamuha igihano gihwanye n'iryo kosa. Hanyuma ukamubwira ico hanyuma azokora canke ico yari gukora. Ariko ingene bahana kera umwana yakora ikosa mu gatondo bagahengera mu ijoro bahejeje kumugaburira ngo bakaca bamukubita.
usanga rero abantu nk'abo bose baranakubwira ngo ndakubikira inkoni Eh. zikwiye. abo rero kenshi usanga bafitiye ishavu abavyeyi muri abavyeyi barugura bayifuza ko abana biwe baduga kumuramutsa nabo barakomeretse uwo mwanya nabo bamufitiye bapfuma bamurungikira isukari kubera ko babahanye nabi. Umuvyeyi wakoze ikosa mu gatondo agukubise ku mugoroba ntushobora guhuza ikosa wakoze n'igihano aguhaye. Icya kabiri ucumenga arakwanga. Icya gatatu ico kinogo akuyemwo iryo kosa nta kindi ashizemwo ucubaho utazi ico ubwirizwa gukora. Ego ca kindi utari bugikore mugabo utazi n'ikindi wokora. Abavyeyi rero bagomba kumenya ko guhana umwana sukomeka oya kandi guhana sukugomba kubabaza oya nukugomba gukosora. Tubwirizwa ica mbere kuba karorero. Bega ibi ngomba ku mwana ari jewe nivyo ndi. Ica kabiri iki gihano ngomba kumuha kirakwiranye n'ikosa yakoze. Ica gatatu ndamuhanye mu mwanya mwiza. Ica kane ndamubwiye ico yari gukora. Kumaramaza rero abana ni ikintu kibi tudakwiye gukora kubera ko bizobagirira ingaruka no mu rugo. Kenshi tuvuga kahise katahise. Igikomere ca kane ni igikomere co kurenganywa. Blessure de l'injustice. Ndiko mvuga ibibazo byo mu rugo ariko nkiriko mvuga iyo bihera mu bwana. Injustice. Sinzi kurabona umuvyeyi araje abonye isahani yamenetse agashika agakubita bose. Kandi atari bose bayimenye. Si bose bayimenye. Hanyuma nabo bavuga ngo naka yamenye isahani akamuja ko akamutuka. Canke akamukubita ntazi icabaye. Umwana kumva ko arenganijwe. Umuntu yagize blessure de l'injustice acagira ico twita masque de rigidité. Abo umuntu agumye ico avuze atakivako numwe uzosanga rero no mu rugo ari rigide. Bati je nashizaho nta bindi. Biba vyagizwe nande? Biba vyagizwe n'abavyeyi. Kandi ivyo aja kubaka bitwaye muri za varizi dutekera. N'umuhungu barabigura. Ugiye kubaka bisanga navyo ajya hatonze akabati navyo bitonzeho. Rero ni ikintu kibi. Ikindi gikomere ni blessure de trahison. Blessure de trahison ni igikomere co guhemukirwa. Abantu benshi bazi ngo hahemukiranira umukobwa n'umuhungu bagomba kubaka ariko sivyo. Igikomere co guhemukirwa gitangura mu bwana. Hajya umuvyeyi abwira umwana ngo ndakugurira iki. Hanyuma ntakimugurire akamuhenda. Okay, reka mvuge kera. Boca bavuga ngo ivyo ni ivy'igisirimu. Kera warari mu murima bakakubwira ngo nakarima kawe. Gace usanga bagasoromye. Wavuga ati ninde yansoromeye umurima ngo none ntujya ngaha. Umwana kumva hemukiwe n'umuvyeyi. Mu by'ukuri atari we yari kumuhemukira. Kandi niwe muntu wa mbere de confiance abafise. None umuntu ahemukiwe n'umuvyeyi. Umuntu ahemukiwe n'umuvyeyi. Azokwizigira umugabo. Azokwizigira umugore nibishoboka. Acagira masque di control. Aravuga ati narahenzwe na papa nivyo uyu mugabo reka ndabicunge neza. Nahenzwe na mama reka ndabicunge neza. Numwe usanga bigora ko yigirira icizere kandi bigoye ko agirira icizere umuntu n'umwe. Ikindi kuri ico gikomere nyene mwino mu gisagara abwira umwana ati ndakuzanira igisuguti kugira umwikura ugende. Naho mu bwonko bw'umwana nta nibindi biba biriyo ukaca utaha atacuzanye. Nahaba umwana w'umwaka ntashobora kubikubwira mugabo arakomereka cyane mu mushaha ku buryo ivyo bintu vyiyubaka mu buzima bwiwe akaba hazi ko abantu bose babesha. Kandi ivyo biri muze murabe n'abavuga butumwa batari bake n'abakozi b'Imana ngo abantu bose ngo barabesha ngo nubizigire kubera iki yatanguye kubeshwa na mama wiwe abeshwa na papa wiwe abeshwa na bayinarume n'aba onkre bose amubwira ati kuri diplome nzokugabira inama
akabura n'ikaye umugabira. Ibyo bintu rero ni ibintu bibi mu rugo abantu bajanye kubaka kandi batabikize. Bituma rero haba ugwikeko icyo twokwita nka inquiétude. Havuga ati ndubatse ariko sinzi ko ruzorama, sinzi ko tuzoguma, reka ngume nipanga nanje, nawe ubizi ingene bizogenda. Umuntu rero yubakiye kuri ibyo, yubakiye ku bikomere vya kahise, biramugora cyane kubera ko ntabazi bikurikira, ntabafise n'icizere ca kazoza. Nuko hama mbega hari gasigaye igikomere kimwe twari tugeze kuri bine byakwiye. Ego none nk'abantu bahuye n'ivyo bikomere wotubwira ingaruka bagira bagiye kubaka? Zirakomeye. Ingaruka zirakomeye kuko urumva byahereye hari yepfo, ego mwivuka biraduga. Tubwire ariko twasimbye muri adolescence. Twasimbye muri adolescence kandi harakomeye. Pardon, tuje muri adolescence. Okay, muri adolescence, imbere ya adolescence umuntu aba ari kumwe n'abavyeyi. Nyuma y'abavyeyi batabaye inshuti muri adolescence, umuntu aba kontororwa na environnement. Ni ukuvuga abagenzi bangana. Nibo baba ari inshuti z'uwo mwana. Hanyuma rero umuvyeyi igihe atabaye inshuti yiwe muri ya myaka navuze, ntashobora kumenya ivyo umwana arimwo kuko arabimunyegeza. Hanyuma umwana iyo asanze ikibano cyubatse nabi, murumva yuko acaja muri bimwe navuga byo kunywa ibiyayuramutwe, kunywa inzoga, ubusambanyi, kubera ko aba yumva akeneye aharuhukira. Aba afise ico twita carence affective, ni ukuvuga ngo nta rukundo aba yumva afise. Isandugu yiwe y'urukundo iba yera, ibigaragara, arondeza hose nk'uko umenga ariko bajya bagenzi biwe bariko arondeza nk'uko umenga ni ku station yonywako. Hanyuma ivyo bamubwiye arabikora kugira ngo ntabatakaze. Niyo abatakaza muhira ntahafise, uca usanga agiye muri ivyo rero bishobora kwankiriza ubuzima bwiwe. Ntaronka urugo, niyo arugize akagenda ari umuntu yagize ibikomere biteye ubwoba, urugo rukanka uko nyene. Nibaza ko abavyeyi uzubona abantu ari umukobwa akambara ibintu bituma abantu bose bamuraba, kubera ko yabayeho yumva atariho, arabe ko hari abavuga ko ariho, kubera ko mama we ntiyamubwiye ngo uri mwiza. Twigeze kuganira n'umuntu atubwira umukobwa wiwe ingene sigaye akora ibintu by'igitangaza bidashoboka kandi bimubabaza. Turamubwira umwana wawe waramubwiye ko ari mwiza? Kwayo ngo ivyo hari umuntu yobibwira umwana w'umukobwa? Niko bavuga niko batubwira ngo kirazira ngo ucumutera kwishima. Hanyuma kutamubwiye ko ari mwiza uri mama wiwe, kutamubwiye ko ari mwiza uri papa wiwe, azobirondera mpaka bironke. Hanyuma bazobimuha, bazomusaba ikiguzi. Nawe nyene azogerageza kwiniga no gukora ibintu bidashoboka kugira aboneke ko ariho. Hari ikindi abavyeyi bakora kibi, ni uguhana abana babo bakoresheje ibintu bizotuma abana baguma mu bikomere canke baguma mw'isoni. Nk'ubu ugasanga umumama arabwira umukobwa wiwe ngo utwo tuguru ngo umenga ngo nutwo inyamanza, kugira ngo kubera ko yanka ko umwana we azambara imini, yame yambaye amapataro. Umwana akambara izo pataro ari ukugira ngo anyegeze utuguru tw'inyamanza. N'igihe azoja mu rugo azoba afise tendance yo kurarana ya pataro kugira mugabo ntatubone, kugira na mugabo ntabone twa tuguru tw'inyamanza. Ivyo muri iki gihe nitwo bikoresha. Hari ibintu byinshi byo kwiga. Hari abantu turoga abana tutazi ko turiko turaroga. Ego. Ivyo rero nariko ndabivuga ku bana, ariko reka nigarukire ku bubatse. Abubatse muri ngaha, muriko muranyumviriza.
mumaze kumva ibitari bike raba muri ibyo watwaye mu rugo hanyuma ibintu nk'ibyo bigufashe kwiyumvira ngo uwo twubakanye si watumye mbaho nabi ahubwo ibyo nabaye ibyo natekeye ibi bintu nazanye kubaka biri mu bituma mbayeho nabi. Uja wumva abantu bubakanye badashobora kwifukana ishuka umwe arara hariya kure undi kure ugasanga nyene covid iracariho distance y'imetero naho yagiye kubera ko bafise kahise katahise bafise ibikomere nsesereza mutima batamenye kandi ntawe uri ko arabatabariza bo nibazi ko bagwaye n'abababona no kubatwenga gusa ngo nakavyanse kandi abo nyene babatwenga nabi wabo ziba zirara zirasha. Reka rero tuvuge ngo ni ukwivuza. Imana ikiza ibintu bitatu, ikiza ibyaha, ikiza ibicumu, ikiza imivumo, igakiza n'ibikomere nsesereza mutima. Dawidi yaravuze ngo ni wewe uharira ibyaha byanje ugakiza n'ibikomere by'umutima wanje. Ibikiza gute? Imana idufitiye umwanya wose. Uyigiye imbere irakumviriza. Umwanya wose itavuze ngo nyarutsa nigire. Twese turakeneye kute. Turakeneye umuntu adutega amatwi. Ariko Imana yo yamiri disponible. Iyo uje kuturondera twebwe tuguca amahera. Kandi atari make. Ndiko mvuga aba psychologue cyangwa aba conseiller conjugal. Hanyuma hejuru yo kuguca amahera si bose nabo baba bafise umwanya wo kukumviriza. Canke bafise umutima w'ubugwaneza wo kumva uburemerezi bw'ibyo uri kurabamwe. Ariko Yesu yabiciyemwo byose. Ashobora kukumviriza kandi akaguha n'inyishu ikwiriye. Ibikomere by'umutima birakira. Hanyuma nkiri ngaho abantu bafise ibikomere byo muri kahise. Ijambo rya mbere nobabwira nirivuga ngo izera umwami Yesu urakira. Icya kabiri bashobora kurondera umuhinga umuhinga mu by'inyifato afise umutima wagutse wo kubumviriza. Twese tuba dukeneye urutugu turirirako. Ntitwibaze ngo ibyatubaye ko ntaco byadutwaye. Oya byarakidutwaye. Kuba mu rusengero ni byiza, kumva ijambo ry'Imana ni byiza, bigukiza ibyaha n'ibikomere ukabasuraje, ariko kuvuga ibyakubayeko, kuronka aho ubivugira, kuronka umuntu wibanga ushobora kubibwira, navyo bituma umutima uruhuka. Ego. Mbega twavuze bijya bikomere bitanu. Mbega umuntu arashobora kuba atagize ivyo bikomere iwaba akiri umwana mutoya akiri mu nda gushika aje kubaka atigeze akomereka, yararonse urukundo rukwiye, umugabo agahura n'umuntu yakomeretse. Mbega nawe arashaka kumukomeretse muri buryo butanu wavuze. Tuvuga ko wakomeretse arakomora. Kandi umuntu yubaka uko yubatse. Ahuye n'umuntu babwiye nabi, birumvikana ko muri we haba harimwo kuvuga nabi. Hanyuma uciye ubana n'umuntu azi kuvuga nabi gusa, kuko hari abantu umenga babifisemwo doctor. Birumvikana ko ukomereka. Icya kabiri uhuye n'umuntu yahemukiwe, abazi ko nawe ushobora kumuhemukira, nta kwizigira. Oro mu rugo urugo gubakwa na confiance. None ata confiance iri mu rugo urumva bitaba ari ibibazo. Hanyuma nakuze mbona umuryango abagabo bose bo muri uwo muryango bakubita abagore. Baba ngo na sekuru ngo yakubita umugore gutyo. Umuntu yakuze abona nyina kubitwa. Nabashikiwe bagiye kubaka bakaba bakubitwa. Umva nawe naho utakomeretse ubufise amamare chance nka 90% yo gukubitwa. Hanyuma wowe wumva ubaye desi kubera ivyo bintu navyo wabayemo. Uwakomeretse rero arakomeretsanya. None nk'ubu uye nk'umuntu ari muri ubwo buzima we ntiyakomeretse, hama huye n'umuntu akomeretse,
none wo muhanura iki yo kwifata gute muri ubwo buzima yo byifatamwo gute? Icambere inyifato yogira no kumenya ko turi mu kibano gikomeretse. Hanyuma ntafata ibiri ko biramubako nk'ibisanzwe kujya bavuga ngo niko zubakwa. Oya, ahubwo ashobora kurondera ubufasha icambere kugira ngo abeho adahahamutse. Ica kabiri kugira ngo ashobore gukiza umunyabikomere wiwe. Ica gatatu kugira ashobore gukingira abana biwe, kuko abo bana ni shengero ryejo, ni igihugu cejo. Urumva atagize ico akora ngo akize urwo rugo, je nivyo nkoramo. Uzubona abantu bakomeretse akavuga ngo ke ngo jewe ngo sinza gukomerekera ngaha ngo ndigiriye ngo abana nabo bazimenya. Abana batanu bazimenya nabo bazoshinga ingo. Urumva hatagera igihe igihugu kikaba kirimwo abanyabikomere gusa. Nico kibazo kihari. Ahubwo umuntu akwiye kuvuga ngo ndiko ndaraba umuntu tubana n'umugwayi wanje. Ko ari umugwayi wanje rero icambere cyo mbwirizwa kumugwaza, ariko ifo ko ndamugwaza nanje nkomeye. Muri ico gihe no kuvuga ko umuntu namba abwirizwa kutanga ibintu ku muntu agwaye muri ya reservoir affectif yiwe. Ni vyiza ko aba afise ahavoma. Aho umuntu avoma n'ahantu hashika reka mvuge nka habiri canke hatatu. Aha mbere dushobora kuvoma inkomezi zituma twubaka urugo tukabana n'umunyabikomere nk'umufasha wiwe. Aha mbere ni mu Mana, iyo uhora atari we yubaka bubaka baruhira ubusa. N'abantu bose bagerageza atamana irimwo uraruha, hanyuma inyuma yo kuruha bishobora kuguhitana ugapfa. Aha kabiri ni nuvuga murabona hariho systeme yo gutora pare marene, ariko aba pare marene nabone bibikomere. Hanyuma nabone usanga babayeho mu buzima bw'urugo bubi buteye ubwoba. Reka mvuge uku rero, simvuge pare marene, mvuge ngo umuntu arakeneye urutugu aririrako, umuntu w'ibanga amufitiye umwanya, amukunda, ashobora kumuha impanuro zo kubaka urugo. Kubera ubimvugo ya benshi avuga ati vyanse ukaruvamo. Yego rikometse. Nico gusambuka k'urugo nico kintu ca mbere kibi. Kuko niwo munezero wa mbere Satani agira. Asambuye urugo abasambuye communauté. Reka ndabaha akarorero. Umuntu umwe ashobora kurongora igihugu, hanyuma iyo yakomeretse murumva igihugu cyose kiraranduka. Hanyuma abana batanu uretse umwe ashobora kuba umukuru w'igihugu, abandi bakaba nk'abashikiranganje. Urumva atari guverinoma yose. Umwe ashobora kuba pasiteri wa mbere, abandi bakaba abapasiteri. Urumva atari ishengero ryose. Nico gituma hari igihe bidusaba guca mu wundi mubabaro kugira ngo dushobore gukiza urugo rwacu. Ibyo nabibonye mu ngo ziba zifise ibibazo twagiye turafasha. Avuga ngo wemeye guca mu kiringo c'umubabaro ariko uzukiza urugo rwawe, ukabona mu nyuma urugo rwiwe rurakize, rubaye amahoro, n'abana babaye amahoro. Urugo ruradusaba ikiguzi, ruradusaba twebwe kwivuza ibikomere, ruradusaba no gutanga ibyo tudafise tugifise ibikomere. Amenya ngo bambwiye nabi, ariko umutambukanyi wanje, umufasoni wanje, reka ndamubwire neza. Amenya ngo bankubitiye ubusa bandenganya, ariko abana banje reka ndabarinda inkoni tuba bagenzi. Ukamenya ngo je bamenze kera sinzi ko mwari bwabone umuvyeyi umuguranya amahera, ukamuha amahera yawe waciye mu karaka, akabwira ndayagusubiza ku mugoroba. Ntibagusubiza agace yaje. Ukamenya ati jewe baramemukiye, ariko simpemukire abana banje, simpemukire umufasoni wanje, simpemukire umugabo wanje, simpemukire ishengero, simpemukire ikibano. Urabona
haragwiriye ico twita escroquerie. Abantu benshi barakora amanyanga bagakora ubuescro, biba bivuye ku kungene nabo bahemukiwe. Umuntu rero ashobora no kuba umu-escro mu rugo rwiwe, uwo babana ntazomenya amahera afise, ntazomenya abo batunze. Ibyo ngira benshi ntibari bazi ko ari ubuescro. None wowe ndakubaze, utunze amahera uwo mwubakanye musangiye gupfa no gukira nayazi, amazu ufise nayazi, parcelle nayazi. Umva niyo umuntu umwe yaravuze ati umugabo n'ubucumbira hageze. Ayo mugane ni mubiye. Numva ico kintu kirambabaje. Hanyuma abagore nabo bavuga ngo iki? Nabo usanga bafise ibyo bavuga bitarigwa neza. Ni escroquerie yo mu rugo. None ivyo bintu urumva ushobora kubikoza ico ushaka hariya anye uwundi atabizi. Ivyo biriho. Murumva atari ibintu bibi. Ivyo biriho ahubwo. Hanyuma abana bawe nabo bazubaka uko. Ivyo bintu babitwara no mu rusengero. Ugasanga nyene ibiriko biraba nta muntu abizi. Niho hava yuko abakristo baririmbana bangana, ingorane bakuye muhira bazizana mu rusengero. Mvuga nti ishengero ryiza rihera mu nzu, rihera muhira. Niwubaka urugo rwiza uzoba ukoze igikorwa c'Imana. Niwubake urugo rwiza uzoba wubatse neza igihugu. Namba uburongozi ari bubi buhera mu rugo. Ndiko mvuga uburongozi mu bice vyose. Namba corruption yuzuye mu gihugu, burya no mu rugo usanga hariho corruption. Murakavuga ngo uyu mwana agakundwa akazumwe. Ni forme de corrompre. Ivyo rero nivyo bigenda birakura, ukazosanga ingo zubatse nabi mu vy'ukuri. Ibikomere rero birakira, ariko dukwiye kugira umukoce. Umukoce, umuntu akuza ingabire zacu, umuntu wa mbere akwiye gukuza ingabire zanje n'uwo twubakanye, umuntu wa mbere akwiye gukuza ingabire z'abana banje ni jewe, ariko abantu bari mu ngo kenshi ntibakuzanye. Uzi ko umugabo ashobora gukuza uwo bahuriye hanze, akamubwira ngo uri mwiza, ngo wambaye neza, akamubwira ngo uvuga neza, ariko adashobora gukuza uwo bubakanye. Akabwira abandi bana ngo uyu ngo muri intelligent, ariko abana biwe adashobora kubabwira ko bari intelligent. Akashobora gukoresha ibikorana ahandi, ariko atoshobora gusengana nabo mu rugo rwiwe. Sinzi rero ko dukwiye guhera gukuza kuboko ruse, ariko dukwiye kubishira no mu ngo. Ahubwo bikwiye gutangurira mu nzi wacu, kuko ntihoja gufasha hanze iwawe biriko bigenda nabi. Ivyo rero kenshi na kenshi biba biva kuko twakuze. Kera hari igisomwa twize, umugabo we yaravuga ati muze gucumbira amaroba abiri, rimwe murishire mu muryango n'Iry'Imana, irindi naryo murinsigira. Nta gisomwa citwa ngo kizunguzungu mwibuka. Akaza agatora rya robe rya mbere akagenda akarya, hanyuma agataha gusangira n'abandi. Ubusambo ni ikintu kibi mu rugo, kandi n'ubusambo burava ku bikomere. Reka rero nkebure abagabo bagenzanje bajya muri ville gusa. Ariko muhira ukamenga ibyo bindi ntibabikeneye. Igikomere c'inzara cinjira umunsi wa mbere. Umuntu ateye inda ashonje, akana kavuka gashonje. Nyuma ugize inzara mu misi 1000 ya mbere, ni ukuvuga imyaka 3 ya mbere, iyo nzara ihakwa kutazokira. Ni hamwe umuntu aja muri banki akiba amahera, bamushira mu kintu akamarondera icanyotora, hazana projet akabanza kubaza ngo nzokura kwiki. Ni swafe idahera. No mu rugo imyaka 1000 imisi 1000 ukivuka, warashonzeye muri iyo myaka, akaboko nika abenshi rero bavuga ku mafe, akavuga ngo naka ngo yatembeje ikigega cy'igihugu, ngo naka ngo yivye amashikanwa,
ngo naka ngo afise konti umugore atazi. Abantu bubaka bariko barashingiye ingo ubu reka ndabahanura akantu ntimuzemere kugira utwo mwinyegereza ku ruhande. Numwe yarambwiye ngo Gervais ngo ubwirizwa kugira amahera ngo umugore atazi ngo unyegeza ku ruhande. Nkamubwira nti ndayakoze iki? Ngo ushobora gukenera gufungura akantu ngo umugore ngo atarinze kubimenya. Ngo canke ngo gufasha umuntu ngo urabona ngo abagabo ngo turakundana. Nkaca nibaza urukundo umugore atarimwo rwitwa ngo iki? Hanyuma ivyo unyegeza ku ruhande upfuye bibi vyande. Hanyuma namba udahazwa no muhira wohazwa ni hoteli nibishoboka. Dukwiye kugira muhira ikibanza ca mbere co kuruhukiramwo. Dukwiye kugigira ikibanza c'impore. Dukwiye kukigira ikibanza turonkeramwo ivyankenerwa. Ego. Ndumva ari ibintu bikomeye gose. Ndumva ari ibintu bikomeye kuko ubuzima abantu babamo byose urumva biba ingene babayeho. Ego. Ingene babayeho. Rero ndumva wo tubwira mbega none nk'abantu bagira ama depression. Kenshi biba byavuye kuki? Kenshi urabona hari nk'abantu ubona vraiment bari deprime kandi ngaha ari muri iki gihugu usigaye ubona hari abantu benshi bari deprime biba byavuye kuki? Umuco wacu uravuga ngo niko zubakwa. Hanyuma bakavuga ngo kirazira kugenda uravuga ibintu. Naho ubwonko ntubuhenda uko uba mu bintu bibabaza biri traumatique biribika. Hakagera igihe bimera nka kujya amazi ucaniriye asebura. Urabona ko umurumye uvako. Yego gataruka. Bajya rero bagira akabonge canke agahinda gakabije kenshi biba biriko birabira nka kujya. Baba baragiye baraba mu bintu bakavyibikamwo bakavyigumizamwo bakabura n'uwo kubibwira. Hanyuma n'umuco ukababwira ngo ntubivuge. Hanyuma bigaheruka nyene bagwaye mu mutwe canke bagize akabonge canke agahinda gakabije canke bagiye no kwiyahura. Yego. Eshe rero ndumva wewe uhanura abantu numva ko ikintu cyose kikubabaje wo gisohora. Ego no kurondera aho kivugira. Bwa mbere ukakibwira Yesu. Ufite umukozi w'Imana w'ibanga ukakimubwira. Hanyuma uronsa abahinga mu by'inyifato byo bari vyiza cyane. Ariko si vyiza kubaho wenyene udafise umuntu w'ibanga ashobora kugutega amatwi agufitiye umwanya. Ego. Ego nukuri ndumva twari warugerageje guhanura sinzi ko ari akajambo kanyuma wumva ufise wovuga ko turiko turogereza ku musozo w'ikiganiro cacu. Sinzi ko ari akajambo wumva utojana wifuza kubwira abakunzi ba CANAAN TV. Abakunzi ba CANAAN TV icambere no babwira ndazi ko mwese mushaka kubaka ingo nziza, ingo zinezerewe kandi mugomba kwabo mwubakanye ari bo bikora bosa neza bo babantu beza bo babantu bazima. Nagomba rero ndababwire ngo twebwe tubanze twiyubake. Ubuzima bwacu bwarasambuwe n'ibikomere turi kwinguma nyinshi. Tubanze twebwe twivuze twimenye kwimenya kuguha kumenya inkomezi zawe n'intege nke zawe kuguha kumenya ibikomere wagize n'umubabaro wagize ukawuha agaciro. Ivyo onye bizotuma ukira mu buryo bw'ivyiyumviro. Ivyo wahora ubona wiyumvira nabi uvyiyumvire neza. Aho byahora bikugora gufata ingingo ubu umuntu afata ingingo nziza. Aho utahora ugira ibigumbagumba ukumva uri gitimbe canke ukumva uri umuntu arira cane ikintu cyose kigukomeretsa usubira ubu umuntu muzima. Ivyo bice nivyubakika nkuko uzoheza utahure n'uwo mwubakanye nawe ivyo arimwo. Gutyo urugo tuzoba dutanguye kugubaka neza. Tuzoba dufashije abana bacu kandi tuzoba dukingiye na kazoza kacu kazoba ari keza. Tuzoba dukijije ishengero tuzoba dukoze igikorwa c'Imana. Imana ibahezagira. Okay. None urashobora gufasha nk'abantu bifuza ko uwo bafasha birashoboka? Ego turakira abantu bafise ibibazo bijanye n'ihungabana. Abantu bagize ibikomere byo mu bwana canke byo mu rugo
turabakira. Murumva rero abantu baba bafise ikibabakiye ari hano, arashobora no kuduha gutanga inimero yiwe kugira ngo bamwifuza mu murondere, canke natwebwe mwotubaza ko turabifise, ariko nabo nyene arashobora kuyitanga ngaha. Hariho abashobora kuba bari kure batatuzi, bashobore kumenya iyo nimero yiwe, abamwifuza bamuronke. Yego urashobora gutanga nimero yawe. Mugize neza, turakorera mu Carama, turakorera mu Kinindo, hanyuma dukora isanamitima. Ndi ku nimero 79 amajana 959 amajana 447. Subiramo kandi 79 amajana 995 amajana 447. Murakoze. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Wagize neza kutwitaba, kandi ndizera abanywanyi bacu ko hariho byinshi mwungutse, kuko murumva yuko ibikomere umuntu abamo ntaba yakira icyo gikomere uwo mwanya nyene, ariko murumva ko acakira kure. Rero nico gituma abavyeyi by'ukuri dukwiye kwiyumvira, mbega abana bacu tugomba kuvyara turiko tubategurira ubuhe buzima, turiko tubategurira ubuhe buzima, kuko ubuzima murumvise bw'ibanze bukomeye babuhabwa n'abavyeyi. Yego. Mwisamwa umwana ari mu nda, umwana kuva ku mwaka umwe ushika ku myaka 6 adolescence, murumva ko umuvyeyi arinda kwakompanya umwana. Yego. Rero ivyo nivyo bizotuma umwana agira urugo rwiza. Rero urumva niba ushaka ko umwana wawe azobaho neza, bitegure kandi haba kwitanga, kuko niyo nshingano twahawe. Rero Imana yo mwijuru nibampera umugisha. Nagira ndagusabe ngo urangize usenga, kuko mu muco wacu turakunda gushira Imana imbere rino televiziyo yacu. Karibu. Mwami Imana yacu, tugushimiye kubw'urukundo rwawe rwinshi, ningo rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo abamwizera bose ntibazopfe rubi. Yaje kurondera no gukiza icazimiye, yaje kudukiza ivyaha n'ibicumuro n'ibigabitanyo, yaje gutubika imitima imenetse no kushiriraho kwirugwa bagandaye no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo. Waje kudukiza ibikomere vy'umutima, waje kudutabara, ukiza abana, ukiza imiyabaga, ukiza n'ingo. Uri Imana y'imiryango, uri Imana yacu. None rero nyakubahwa, abantu bose bakurikiye iki kiganiro, ubane nabo, imitima yabo uyihe kukwegera, ubakize ibikomere, ukiza uruvyaro rwabo, ukiza ingo zabo, udukirize igihugu. Ubwiza bwawe bube muri iki gihugu, bube mu ishengero ryawe. Urakoze ko tugiye kubona imitima myinshi bohoka, urakoze ko tugiye kubona abantu benshi bakira ibikomere by'umutima batewe na Satani. Urakoze ko tugiye kubona abantu benshi bagukunda, ivyiyumviro vyabo ari vyiza, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo ivyo niyumvira bikuryohere. Ko tugiye kubona ivyiyumviro vy'abantu ari ivyiyumviro bikuryohera, biciye muri CANAAN TV, biciye muri ibi biganiro. Uhezagira abarongozi bayo, uhezagira uyu muhamagaro, uwukuze uzowushikane kure, mu izina rya Yesu nsenze uko. Amen.